We back again. Hello beautiful people. Nanone reka twongere kubipfuriza ibihe byiza aho muri hose. Yanandi mahigwe kuba tugeze kuri uno munsi. Reka tugende kuraba ayandi makuru ariko agenda avugwa. Ni indirimbo mbese ya Ddboy aho ubona igiye kuba isoka. Ni indirimbo mbese bakoranye na Ddboy. Ddboy nawe mwaramaze kuba mwumva kari umuririmbyi mbese yavuye muri Canada amaze aje gukorana indirimbo n'igihangange Melanin boy hano mu Burundi. Ni indirimbo bayise carry me ati nyitaho carry nyitaho. Ubona ko ari indirimbo iza gusohoka mu masaha ya saa sita guys. Ni indirimbo ugiye kuraba mu myiteguro yayo ari indirimbo iteguwe igihe kinini cyane gose. Ni indirimbo ubona yuko yateguwe cyane bivanye nuwo umuririmbyi w'umuzungu abona yuko yavuye muri Canada aje gukora indirimbo. Hello beautiful people, muraho neza aho muri hose. Reka tubipfuriza ibihe byiza. Nanone tugiye kubibutsa ayuko mwokora subscribe anyimba aribwo bwa mbere mushitse kuri zino mbuga zacu. Mugende kuri Facebook mukore follow, Instagram mbise na TikTok. Reka dubure tugaruke kuri amwe mu majambo abona yuko agenda avugwa n'abantu agiye atandukanye muri entertainment y'u Burundi. Ni Melanin boy hari haheze iminsi ibiri atangaje yuko indirimbo bakoranye no muririmbyi Ddboy igiye kuba isohoka. Ni indirimbo igiye gusohoka itariki 7 z'ukwezi kwa gatanu mbese 2026. Ni indirimbo yavugishije abantu benshi cyane aho yuko ubona no muririmbyi Ddboy ambese ya numuririmbyi ariko ataraba umunyamwuga ataratira imbere mbese ubona yuko amaze gukora imiziki ibiri kuva yatangura career. Niyo miziki ubona yuko ari miziki iri ku rubuga rwiwe rwa YouTube aho ubona yuko indirimbo ya nyuma yari imaze gushora ko yari isohoye mu myaka ibiri mbese iheze. Kandi uwo muririmbyi amenye yuko iyo ndirimbo yari yitwa Shake That yari iyo ndirimbo yaheruka gusohora ko atayindi ndirimbo yaraheruka gusohora. Rero ukabona yuko bivanye nuko atakora mbese uburirimbyi gusa mbese asanzwe ari no muri production usanga mbese byo bakoresha ama cameras productions bijanye no mu gufata amasanamu mbese asanzwe afise n'ikigo ariyo Rise Productions. Rero Cash akunda akuba akina n'amafilme agakora n'amafilme. Rero bugabo nawe no muririmbyi ubona yuko afise impano. Wumvise indirimbo Shake That ubona ko ari indirimbo ishaka kuja mu mudiho wa rap bugabo urumva ko afise ijwi ryiza. So ni Melanin boy rero agiye kuba azana iyindi indirimbo itegerejwe n'abantu bishi abivanye n'amajambo yagiye avuga ati Melanin boy yazimye ati yikoze ku munyamahanga atanaho yo mushikana ati Melanin boy yabikuye kuko ati ni kwisemba. Amajambo akaba menshi murabizi ino industry kabiri gatanu indwi amajambo araba menshi. Rero reka tubabwire ati ni indirimbo igiye kuba ikurikira. Ni indirimbo igiye kuja kuvuga rwa Melanin boy. Ni indirimbo igiye kuba ikurikira Kajanine. Indirimbo nayo yari yafatishije bugabo atari cyane gose aho ubona iyi ndirimbo ya Kajanine hari haheze amezi abiri ari Melanin boy ashize ku rubuga rwiwe aho yarigeze kuba maze kuba bayikurikirana ibihumbi amajana 4 na 96 ku rubuga rwa YouTube. Rero ni indirimbo yagiye kuba ivugisha abantu bishi bugabo ico no babwira ni indirimbo ubona yuko coming soon yayo ubona yuko ari indirimbo iza kuba iryoshye cyane kandi iza kuba itambika. Rero ico twobabwira ati get ready ni saa sita kukadomo iza kuba igiye habona maze dushigikire impano yacu ariwe Melanin boy. Maze hamwe uwo Ddboy yatosubira muri Canada yavuze ati narabonye ati Barundi barafise impano kandi bafise gukora cyane. Reka tubipfurize ibihe byiza. Hasta la vista. Akajambo muri commentaire